duhimbaze Imana. Wumve neza kuri aka kanya ndashaka ndaguhamagarire aho uri, aho wicaye, ubumbura akanwa usenga Imana. Wongere wumve yuko umwami ari hafi, ageze kw'irembo, is coming, arashitse, araje. Reka rero ndakwinginge aho uri, wumve woshima Imana, mbere wongera ukontorora uraba yuko hamwe yoza ko ari kw'irembo urimwo murajana. Nuko murakoze, ndagushimiye Mana nziza, Mana ugira neza, mutanga bugingo, Mana ugira neza, udukunda, utwitaho buri saha, buri munota. Reka izina ryawe rihabwe icubahiro. Wongeye kutwibutsa yuko Data biciye mu ndirimbo uri hafi kuza, uri hafi gushika. Mwami Imana, dukundire tuvyamize mu mitima, mbere ngo n'umwanya utarashika. Niba hasigaye umunsi canke ibiri ku munsi uri imbere, Data wera, umuntu yopfa. Rero bivuze ngo umuntu yoguma yitunganije, yoguma ameze neza, yoguma Mwami ari pre, kumva yuko akanya n'akanya nubwo bicoba, Data aje iwawe, umutima uduga ukaruhukira iwawe. Data urakoze Mwami, kongera kutwibutsa ibi. Data amasengesho yamaze gutangura, twamaze gusengerwa Mwami, abadutangurira bamaze kudusengera, abadutangurira bamaze kuturirimbira. None Mwami Imana, tugiye kwegereza mu kanya, kuko twumva ijambo ryawe. Mushobora byose, mutanga bugingo, Data mukoresha umukozi wawe, reka avugishijwe nawe, reka icyo yarungitse kigire power in the name of Jesus. Ndavuze ngo Mwami Imana, reka icyo yarungitse kiza kuduhindurira Mwami bimwe mu bitagenda neza, haba mu ngeso, haba uko twigenza, haba ibyo tuvuga, reka Mwami muri rusange ibyo dutandukanya nawe. Data reka ndakwinginge aka kanya ijambo rigiye kuvugwa Mwami, ibiyobowe nawe, yasame nawe wivugire Mwami Imana, ushitse ku bwoko bwawe Mwami ibyo warungikanje umukozi wawe. Ndagushimiye kandi ndagukengurukiye. Icyo ndagusavye Data n'umutekano udasanzwe, kugira ngo Data twige tumenya ico tugiye kuburirwa Mwami gitaye mu mitima yacu, ibice mu gutwi ngo biserukire mu kundi. Data wera, ndakwinginze urakoze. Rero turungikire Mwami abamarayika b'umutekano, kugira ngo Data tugire ituze mu ngoro yawe, twumve ico waturungikanije. Data rero ndagushimiye kubw'ivyo, ibisigaye biri imbere, komeza kubana nacu, tuvyakire dushima kandi dukengurukiye Mwami Imana, kugiye kubidukorera mw'izina ryawe rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Karibu tubandanye. Ego. Mwene Data yasenze, reka dushime Imana kandi tuheze tuje mu jambo nyamukuru y'uno munsi. Ego, Uhoraho Mana yacu, turagushimiye ko watugiriye neza, ukadutoranya kugira ngo tube turi hano kuri runo rubuga. Ubu abantu benshi bariko bararondera aho baja kugama izuba, munsi y'ibiti canke ku ruzi canke kugira grille, ariko twebwe twahisemo kuza imbere yawe Mwami, kugira ngo twumve ivyo tubwira, ivyo tuganirira, kuko waravuze ngo aho babiri canke batatu bazoba bakoraniye mu izina ryawe, uzoba uri hagati yabo. None rero twebwe turarenga babiri, turarenga batatu, dukoraniye ngaha, turaje Mana uko turi kose, kugira ngo wowe abe ari wowe utwiyakira, abe ari wowe Mana utuganiriza, abe ari wowe Mana ntitukurekura, nka tugomba kuba nka Yakobo yavuze ati jewe sindakurekura, kandi waramuhezagiye. Turashaka rero guhezagirwa, umugisha ntituwuhombe uno munsi, tubane nawe Mana, uzobukoze. None rero ijambo tugira dushikirize, umunwa ni jewe, ariko nkoresha nk'icombo cawe, nk'igikoresho cawe, kugira ngo umwe wese mu baje ngaha ntihagire usubira inyuma uko yaje. Mana yo mwijuru, uratuzi neza iva hasi n'icara ryacu, umwe wese uramuzi ibimubakiye, uramuzi n'ibimutunganiye, ariko cane cane hariho ikintu turifuza kuzokubona, turifuza kuzoshika mu bwami bwawe Mana. Iyo twiravye turinegura kuko turi abantu, ariko turabiye mu maraso ya Yesu
uradutunganya tukaba bera, tukitwa bera, tukaba bera imbere yawe, tukaba mbere n'abakwiye kuzobona ikibanza c'ijuru. Turashaka rero ikibanza c'ijuru, turasabiye rero bo mu baduhimbaza Imana, eka nabo bose bashoboye kuza ngaha canke bariko baravyiyumvira bati no woshika harya hantu, Mana nabo vyankiye ko binjira, ko nabonye nk'umwe yagerageje kwinjira ariko sinabonye igiharuro kiduga, ngira ngo vyanse, ariko nabo nyene umuhezagire. None rero urakoze, turagushimiye kuri uyu munsi mwiza, turakweretse databuja imitima yacu ngo witegure, tugusabye tukwizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uno munsi ibiganiro Amen. byacu umutwe w'amajambo witwa ngo tubeho dushingira intahe Yesu Kristo. Nagiye kuraba muri hajya baronderera amakuru bati none interinete ivuga iki? Hariho rero imashini yo kurondera isigaye yihuta cane yitanganiza yitwa intelligence artificielle. Baravuga yuko iyo intelligence artificielle irimwo tubiri, ariko icantangaje nuko kandi nico mukwiye no kumenya ko muri ino minsi hari ibintu vyinshi igenda ibivuga nk'uko ari vyo, ariko izogera ahantu ihindure. Ego rero intelligence artificielle yo ivuga ngo inkingi z'intahe ni zitatu: ibikorwa ngo bigaragaza urukundo, compassion. Ariko ngaha je narongeye ko nti urukundo mukunda Kristo, kuko Kristo ni urukundo. Kristo yaravuze ati nimukunda, niryo bwizwa rishasha ndabahaye. Gukundana ni vyiza, ariko gukunda Kristo birarengeye, canke gukundana muri Kristo. Hanyuma iyindi nkingi nabonye ngo ni mu mvugo, mu mvugo cagarukira ngaho, ariko ni imvugo igaragaza ico umuntu yizera. Ego iyo hari aho umuntu ushobora kuba wamumubona umubona imbere canke umubona mu bantu bitwa ko bashinga intahe, ariko umwumvise hanze y'iyo cadre ugasanga ariko avuga ibindi bintu bidahuye na gatoyi n'ivyo aba ariko aravuga. Rero yo kuri we ntibibaye intahe nziza, ibibaye mbi. Ikindi yavuze imashini ingene umuntu yitwara, nivyo narushe nsobanukirwa ko ari ivyamwa vya mpwemu yera bigaragara ku bizera. Ego abantu bose ntibahamagariwe gushinga ishengero canke kuja mw'ibarabara kuza kuvuga ubutumwa nk'uko hariho ababikora, canke kuririmba gospel, ariko hariho ibimenyetso bitegerezwa kumuboneka ko uwizera Kristo. Ubwa mbere ho kwizera ni mu mutima. Hariya nuze mu ibaruwa ryandikiwe Abaroma, haravuga yuko ngo niwatura n'akanwa kawe ukizera ko Yesu Kristo Imana yamuze mu bapfuye uzokizwa, ko ari umwami kandi ari umukiza wawe, ko Imana yamuze mu bapfuye uzokizwa. Yego nashimye rero ko dusoma hamwe amajambo ahari mu Bigalatiya, n'amajambo yodufasha kugira ngo twebwe twikondorere. Nta gipimo dufise ngo turabaho kwizera kwacu kugera, ariko igipimo cyo kubona ko hari ibyo tutatunganije turashobora kubibona. Nigeze kuganira n'umuntu umwe ndamubaza nti none wewe mu by'ukuri ugereranije ukaraba ubona hamwe womera nk'uciga urubanza vyogenda gute? Ati mu by'ukuri nkurikije ivyo Bibiliya ivuga, jewe noja mu muriro. Ariko siwe wenyene, twese
umuriro niwo twakoreye, niwo dukwiye, ariko ku bw'amaraso ya Yesu niho turokoka, niho dukirira. Reka dufate Abigalatiya gatanu, Abigalatiya gatanu, duhera ku murongo wa cumi na gatatu, akarongo ka cumi na gatatu. Umutwe w'amajambo witwa ngo ubugingo bwo mu mpwemu. Bene data, mwebwe mwahamagariwe kwidegemvya, ariko uwo mwidegemvyo ntubatere kurondera guhaza ivyifuzo vya kamere k'icaha, ahubwo urukundo rukwiye gutuma mukorera bagenzi banyu. Nkigeze ngaha nciye numva ikintu c'akarorero. Abana ari batoyi twarababona ingena bakundana, afise nka mukate akemera guheba igice cawo canke wose kugira ngo awuhe mwene nyina. Natwe ivyo twiyima kubera ukwizera birandikwa ngo ahubwo urukundo rukwiye gutuma mukorera bagenzi banyu. Ivyagezwe byose bikoraniye muri iri bwirizwa rimwe rivuga ngo ukunde mugenzawe nk'uko wikunda wewe nyene. Ukunde mugenzawe nk'uko wikunda wewe nyene. Twebwe abantu twaramaze kumera nk'abamugara, tukabona ikintu cose, serivisi yose ukorewe umenga itegerezwa kugurishwa canke ntiyoba gutyo, ntivyoshoboka. Twigeze kugenda ahantu, umuntu adusanga mu bibazo, aratubaza ati ndashobora kubafasha? Tutego, ariko tubonye uburyo akoresheje kugira ngo adufashe, turamubaza none tubigenze gute? Aratubwira ati munkundiye ntaco ndabasavye. Rero urwo rukundo ni urukundo rutakiboneka canke rudakunda kuboneka, ariko ubwo nibwo Imana yatubwiye, ukunde mugenzawe nk'uko wikunda wowe nyene. Ariko nimba mwama mufise ivyo mupfa mukaryana, mwirinde ntimumarane. Bibiliya nasomye ni version yitwa ngo ntuze ngo coroshe, ni traduction yoroshe, ngo mwirinde ntimumarane. Ivyo koko abantu iyo bama bariko barapfa ibintu barasamburana, mbere bose ugashobora gusanga baragwaye ama hypertension, bafise umubabaro, bagwaye gastrite kubera amashavu menshi. Ndababwira nti murongogwe na mpwemu yera, niho mutazoshitsa ivyo kamere k'icaha kanyu kipfuza. Kuko kamere k'icaha kipfuza ibinyuranye n'ivyo mpwemu agomba, kandi ivyo mpwemu yipfuza binyuranye n'ivyo kamere k'icaha kipfuza. Vyompi bigwanira muri mwebwe, mugasanga ntimushobora gukora ivyo mushaka. Abakiri bato bagira ivyifuzo vyinshi n'amaproje menshi, ariko n'abashaje hariho abagumana ayo maproje n'ivyifuzo vyinshi, kandi bikaguma bigwanira muri bo. Ibikorwa rero vya kamere muntu biragaragara, nibi: ubusambanyi,
ibihumanya, ivy'isoni nke, gusenga ibigirwamana, uburozi, urwanko, amatati, ishari, uburake, ukwikunda, ukwicamwo ibice, kwitandukanya, ukwipfuza kubi, akaboregwe, kurya ibirenze urugero n'ibindi bene ivyo. Ibi batanze, Bibiliya itanze turabitse, kandi si ukuvuga ngo dukuremwo kimwe ngo iki tubanze tukireke ibindi tubibubahirize. Oya, ni byose ibi nivyo kamere y'umubiri y'umuntu ikira. Eh, Ndababuriye ubugira kabiri ko abakora ibintu nk'ivyo batazoragwa ubwami bw'Imana. Hamwe twoba tutarazi ubwami bw'Imana twoba duhomvye. Aha twicaye ngaha ni ukubera twiteze ubwami bw'Imana. Novuga ko turiko turagira entrenema, twiteze kuzobubona ubwo bwami bw'Imana. Ariko uko turiko turagira entrenema niko tuza turagira ivyo duheba. Turamaze kubona nk'abantu bagira siporo canke bakubitana ingumu canke siporo mu bisanzwe, ego barakubwira bati niyo haza uwo mukina niyakinuku ntuze ukinuku na rimwe. Rero niki tubwirwa ngo ntuze ugire amatati, ishari, burake canke n'ibindi vyo kwikunda nk'uko vyanditswe hano. Kuko ntiworonka ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana nibwo budukoranije ngaha. Ubwami bw'Imana nibwo bwazanye Yesu Kristo mw'isi kugira ngo adukuye kw'ivyaha turonke ubwo burenganzira bwo kuzokwinjira mu bwami bw'Imana. Ariko ivyamwa vya mpwemu yera nibi: urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, ingeso nziza, kugira neza, ubwizigirwa, ubugwaneza no kwirinda. Ibi nta cagezwe kibibuza. Abakristo Yesu baba barabamvye kamere muntu kabo hamwe n'ivyo gahahamiye n'ivyo kipfuza. None rero tubayeho ku bwa mpwemu, reka turongorwe nawe mu buzima bwacu bwose, twoye kwikakisha, twirinde kwandurutsanya no kugiriranira ishari. Aha wa mutwe w'ijambo uvuga ngo tubeho dushingira intahe Kristo. Nta kuntu woja kubwira umuntu ngo Yesu yarazutse, ngo yapfiriye ivyaha vyawe, kandi nawe akubona vyaragutonangangiye ko. Oya, ivya mbere ni ibi vyo kuva muri kamere tukagira ingeso nziza, ingeso zigaragara ko koko hari twebwe na twebwe twahindutse. Kuko ni nka eta novuga, ni nk'ukuntu ntuba ukiri mu bisanzwe, uba uri mu bintu bitangaje mbere niko novuga, kuko bimaze kugera gutyo ntuba ukigira, ntuba ucigera, ntuba ucigera. Ni nk'uku, sivyo kwirata, ni nk'uku jewe sinovuga ngo rero ngo ko bimeze gutya ngo ngize ikintu kingora, ngo hari uwungendeye none ndahagaritse iki gikorwa. Oya, hari aho bishika umuntu akavuga ati byari nagomba gukora iki, ariko kubera yuko ico ndondera kiruta ibindi vyose,
kirampindura jewe nkavuga nti aha niho mpagaze, ubu nza kuguma muri uwo murimo w'Imana kugeza amasaha wagerewe kugira ngo nkore ico nahamagariwe gukora. Ego, reka tubandanye rero. Mu bisanzwe umuntu yizera abaho yarahindutse, ntaba akifise novuga bwa buntu. Mu bisanzwe umuntu akurana akantu, nico gituma bahora batandukanya ngo umuntu ngo yarabaye eduke canke donc hari ukuntu bakumenyereza. Niyo ugiye gutangura ku kazi ukagenda ukiri umushasha, hari ibintu utabuzi, rero ntuba uri mu kidage ico bita fit, ntuba uri fit, kuko bakubwiye ati genda watse kiriya cuma, utakizi ingene gikora ntaco watsa. Ariko umaze kumenya ingene ucatsa, umenya n'amasaha ucatsa, umenya n'ingene ukizimya. Ivyo byose rero Yesu yaratugize fit akoresheje mpwemu yera. Mpwemu rero niwe atugira fit, akatubwira ati uriya muntu ariko aragorana, ariko raba ingena umubwira amajambo mu majambo atomubabaza, canke naho ntumwihorere, jewe ndavyimenyera. Ego, nuko reka twongere tubandanye. Turasoma mu Bifilipi, Filipi indwi niho tuza ku 3:7, ngo ariko ivyo nahora nibaza ko bifise agaciro, ubu ndavyiyumvira nk'ibitagira ikimazi kubera ivyo Kristo yakoze. Kubera ivyo Kristo yakoze, ivyo nahora nibaza ko bifise agaciro ndavyiyumvira kuko nta kimazi bifise. Reka dutange akarorero, niko na Paul yari yavuze nationalite ziwe, yavuze n'amashuri yize n'iki. Nk'ubu kubera ico Kristo yakoze, ku muntu uri iwacu mu gihugu ukamubwira uti jewe ndafise icete igitabo c'inzira c'Abadagi, yumva ari ibintu bidashikirwa, ariko arashobora kumva imbere mu gihe mfise ico gikaratasi ntagira Kristo. Kristo ari hejuru ya vyose. Igikaratasi kimbere ikitagira ikimazi, naho cobaye ico kwishimira gica kimbere ikitagira ikimazi. Co kimwe n'amadiplome canke amadistinction umuntu aba yararonse, ayo tuyaharura nk'ayatagira ikimazi igihe tutaba turi muri Kristo, canke Kristo ari hejuru yavyo. Ariko ivyo nahora nibaza ko bifise agaciro, ubu ndavyiyumvira nk'ibitagira ikimazi kubera ivyo Kristo yakoze. Ikirengeye vyose nuko ubu ibintu vyose ndavyiyumvira nk'ibitagira ikimazi kubera namenye ikibirengeye, arico Kristo Yesu umwami wanje. Kubw'uwo nahevye ibindi vyose ndabihindura ubusa kugira ngo ndonke Kristo, kandi mboneke ndi muri we, ntafise ukugororoka kwanje kuzanwa no kubahiriza ivyagezwe, ariko mfise ukugororoka kuzanwa no kwizera Kristo. Aha ntitwokuvuga ngo jewe urabona ngo ndi umweranda, sinkora ibi n'ibi, simvuga ibi n'ibi. Oya, tubihabwa na Kristo, kuko inzira y'Imana mu guhindura abagororotsi imbere yayo ica ku kwizera. Inzira y'Imana
mu guhindura abagororotsi imbere yayo ica ku kwizera. Aha ndago ndipfuza ko umwe umwe wese akubita akajisho akaraba ukwizera kwiwe nubwo kutagira igipimo. Ariko igipimo kiriho, urizera yuko Yesu Kristo niyaza ushobora canke uzojana nawe. Nigomwe hariho abantu bamwe bamwe usanga basenga ariko umwajiti none ubu urizeye ko uzoja mu ijuru ngo Imana niyo ibizi yonyene. Ahubwo wewe nigana no gusuzuma vyizera ivyo, unigane no gusuzuma ivyo kwica ico twemerewe. Kuko twarahawe ngo nitwihana nitwagaye ibyaha byacu tuzobiharirwa. Nipfuza kumenya Kristo no kumenya burya bushobozi bwamuzuye mu bapfuye no gusangira nawe imibabaro yiwe, nse nawe no mu rupfu rwiwe, kugira ngo nanje nzobe mwizuka ry'abapfuye. Mwene data yatwigishije ku munsi wa gatanu, kandi audio twashize ku rubuga, niwe yatubwiye ati mu minsi iza bigiye kugorana kuko bazotubuza gukora ibi na biriya bishingira intahe Kristo. Uremeye ko uzokora igishoboka cose kugira ngo ukurikire Yesu, ushingire intahe Yesu? Bibiliya iravuga rero ngo singomba kuvuga ko ivyo maze kubishikira, kuko yaje kuvuga kugira ngo nanje nzobe mwizuka ry'abapfuye. Singomba kuvuga ko ivyo maze kubishikira canke ko maze gutunganywa rwose, ariko ndabandanya kugira ngo nshikire uko gutunganywa kwatumye Kristo amfata. Bene data, siniyumvira ko maze gufata ico ndondera, ariko ico nkora ni kimwe: nibagira ivyarenganye ngakurikira ibiri imbere. Ndabandanya kugira ngo nshike ku mpera y'umuhamagaro, hanyuma ndonke impera mw'ijuru y'Imana yaduhamagariye muri Kristo Yesu. Aya majambo ndayakunze cane. Umuntu ashobora kwibaza ati ya canke n'abantu bakakubwira ati wewe wewe wobona woja gute, heraba akakwereka iyo waje uva. Ariko umwene data umukozi w'Imana Pawulo yaranditse ati ndabandanya kugira nshike ku mpera y'isi, atariko ico nkora ni kimwe: nibagira ivyarenganye ngakurikira ibiri imbere. Ndabandanya kugira ngo nshike ku mpera y'umuhamagaro, hanyuma ndonke impera mw'ijuru iyo Imana yaduhamagariye muri Kristo. Hariho abantu bamaze gusaba imbabazi abo bakoshereje. Abo bakoshereje nabo bakababwira bati ndavyanse, ntavyo nzokora. Sinzi ko ivyo mubizi, ariko uwo tudiringa, uwo dukorana ni Imana yonyene, kandi Imana yoyo nta rubibe yashizeho. Oya. Rero yavuze kandi mu kanya ati, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo sindashikira ico ndondera, sindagera ku rugero rwo gutunganywa neza.
n'abadutanguriye imbere, ba Nowa, ba Aburahamu, ba Yeremiya, ba Tabita n'abandi. Bibiliya yanditse ngo abo bantu bose bashingiye intahe kubw'ukwizera kwabo, ariko nta n'umwe muri bo yaronse ivy'Imana yasezeranye vyose, kuko Imana yari idufitiye iciyumviro kiruta ibindi kuba ciza. Intumbero yayo ni uko badashikira ugutunganywa rwose batari kumwe natwe, batari kumwe na Justin, batari kumwe na Gloria, batari kumwe na Mamahoro, batari kumwe na Bonfils, batari kumwe nanje. Baraturindiriye kugira ngo tuze dutunganirizwe hamwe. Mfise icizere co kuzoja mw'ijuru, kandi nawe mwene data, aha niho hakenewe kugira ngo ugire icizere co kuzoja mw'ijuru. Nico twizeye. Ahandi hoho Yesu ku bwacu, kuri twebwe tuba turi abahombe, yoba yapfiriye ubusa, ariko ni twebwe yaziriye kugira ngo adukize twebwe nyene ubwacu, adukize ibyaha byacu, atwugururire inzira yotubereye iyidashoboka gucamwo, inzira yo kuja mw'ijuru. Ego, aha mw'ibaruwa rya Yohana yanditse irya mbere, yavuze ati ubu butumwa nibwo twumvanye Yesu Kristo, kandi ni nabwo tubabwira. Imana n'umuco, muri yo nta mwijima uhaba na gato. Nimba tuvuga ko dufatanije nayo, ariko tukagendera mu mwijima, turaba beshi kandi ntidukora ivy'ukuri. Ariko nimba tugendera mu muco, nk'uko Imana nayo iri mu muco, aho tuba dufatanije, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwoza ivyaha vyose. Iyo tuvuze ko ata caha dufise, tuba twibesha, kandi ukuri ntikuba kuri muri twebwe. Imana ni iyo kwizigirwa kandi iragororotse. Iyo twatuye ivyaha vyacu, irabiduharira ikatweza ibibi vyose. Iyo tuvuze ko ata caha dufise, tuba tuyigize umubeshi, kandi ijambo ryayo ntiriba riri muri twebwe. Amena. Bene data, iyo twatuye ivyaha vyacu, irabiduharira ikatweza ibibi vyose. Amen. Ego, ico dushaka no kuja mw'ijuru, kandi nico gituma turi ngaha. Ni iri jambo Imana yashize ku mutima, ngomba rero ngo tubandanye tugarukire ngaha. Tuzosubira kubonana dusenga kandi duhimbaza Imana mu bundi buryo nk'ubu, canke tubonana. Mwami Yesu rero abahezagire. Uhoraho Mana yacu, turagushimiye kuri aya majambo meza uducuriye. Turaje imbere yawe kugira ngo wowe wiheshe icubahiro. Mana, aya majambo amere muri twebwe, atwubake, atubere akabando ko kugenderako. Mana, turaje twongeye kwatura ko twipfuza kuzokubona. Turaje kandi twongeye no kwemeza ko tutarabera, ariko twozwe n'ayo maraso ya Yesu. Ijambo riratugiriye neza, riraturemesheje, ritubwiye ngo iyo twatuye ivyaha vyacu, irabiduharira ikatweza ibibi vyose. Niho twoshinga intahe ikagaragara. None rero Mana,
turasavye Mana ngo n'abatarumva aya majambo udushoboze kuyabashikiriza tubigusavye tukwizeye ni mu izina